yitwa Ifanibizi arongoye umugambi kandi nkaba nari umunyamabanga n'umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose twari turangije bwa mbere nagomba nshimire ishami Tansel yatunganije kino kiganiro naho umenga umwanya waduhaye mutoye muto. Icya kabiri nshimire umuhinga yadufashije kuduha intangamarara dufatira ko kuganira. Sinzi ko ndakora ibintu byinshi atavuze ndakunganira gusa ibyavuzwe. Jewe numvirije ivyerekeye demokarasi bavuze nabonye kumenya ingorane nyamukuru ni imwe, nuko iyo demokarasi yaje atari iwacu iri importe. Ivyo babisiguye sinabigarukako. Bica byerekana yuko yaba ababa bari ku butegetsi, yaba abatavuga rumwe n'ubutegetsi, yaba n'abanyagihugu, umwe wese adashobora kwitwara neza muri iyo demokarasi kubera yuko tutayitahuye. Twebwe rero inyishu tubona nuko abandi babivuze, nuko hose hakabaho ibiganiro kugira ngo abarundi mu butandukane bwabo n'imigambwe za sosiyete sivile n'ibindi bumvikane neza ingene twokubaka ubutegetsi bw'igihugu abantu bose biyumvamo. Jewe simbije kuko abandi babivuze uravye neza ko rutarusha neza rizatoye inyishu. Bwashatse ikibazo hariho kuko yose bivuze, hariho umuhari wagwana CNDD-FDD n'abandi batari n'ivyo biganiro hanyuma bashashikira ubutegetsi. Habaho rero umugwi umuvuganiza ko rutarusha ugwiremwo abantu abafondero n'abayikomotseko n'abaporona n'abayikomotseko. Hakaba n'umugambi uri ku butegetsi uno munsi ugomba kwitwara nk'iyi migambi yose yaje ihari Rwanda, kwitwara nk'uko bigenda mu Rwanda, nk'uko biri muri Uganda, nk'uko biri muri Angola, nk'uko biri muri Zimbabwe. Bavuga bati twe twarwanye usomera ngo kitompa muri Tanzania sinoza akatifi. Alors mu matora yazo mwarumvise bati ivyo bintu vy'ibigambwe myinshi dukeneye ubutwongo bwawe. Hanyuma umunama yabaye itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu barashobora tubwira bati ivyo bintu vy'ibigambwe myinshi n'igishoro n'abazungu nimuzigize hirya, ati n'iburi bizokenerwa perezida jetera. C'est-à-dire harakeneye ibiganiro hagati y'abantu b'iyumviro na leta n'adeza ko rudarusha pour définir finalement un mode de gouvernance consensuel. Twese tuba dutinya iwacu siyavyumva hazanye siyo nakayimya rero twibera twese. Ikibazo rero ni ikirega ivyo biganiro bizobapfuta. Vyarikoroha abari ku butegetsi bavuze ati turavyumvise tubikore. Mugabo bavuze ko bakeneye umugambi umwe, urumva ko batashe imbere. Ariko icihuta nuko iyindi bisigaye yoguma isemerera kugira ngo ivyo bintu bibe. Iyo bintu nayo ni yahe? Ni imigambwe d'opposition, isosiyete sivile n'abamenyeshamakuru dukorwa dusemerera ko tugira ibiganiro pour définir finalement ubutegetsi tuzotubahendana. Rero ababwira nti nta gihugu kitera imbere gikorera muri escroquerie, gikorera muri kitari honnête. Uza gusanga ibihugu bivuga biti twebwe nta demokarasi tugomba, dukeneye umugambi umwe comme la Chine, ils avancent bien. Abandi bati twe dukeneye umugambi la Chine, ils avancent bien. Les Afrique babesha ngo iri muri demokarasi batayirimo, bashinga umva no kurwanya ni hagati yabo guteza imbere igihugu. Nous devons définir un système honnête tuvuga duti turayumva twese tuyirimo tuzi ko ibintu vy'ubu escroc. Hanyuma icya kabiri harakenewe ko tushishikara twigishanya finalement education y'abanyagihugu muri ibya demokarasi tuvuga. Nk'uko umuhinga bivuze, si ngombwa ngo habe ishuri abantu bicara mu ishuri bigishe, mugabo il faut que
yaba ibintu avuga imigambwe sosiyete sivile n'amashingiro yakajamwo ibikorwa bikora n'abaradiyo tuguma twigisha les vertus za demokarasi na gouvernance ku buryo n'umunyagihugu avuye kurima avuye kuragira avyumva kuko numvise muhinga avuga ati jewe numvise demokarasi narabajije ndabaza abantu ati wowe ivyo bintu wavyumva ati je ntavyumvise za demokarasi yego yigo atarabimenya bizo gushoboka kuko ntibazobisaba kandi n'ugiye ku butegetsi ntazobikora hanyuma rero ico gihamwe nagize ko ngaye turagenda burya rero nous avons parlé de tout le monde turibagira twebwe abantu muri position twebwe uwo turaba neza ntitwayumva demokarasi turashafise akantu gahaze hari n'igihe ngira ubwoba ntibere uwo duterura akadushiraho ubwo nitwomara amatwakora nkazaba ibicane rupi birazi ngene twigenza abantu bakwitabireka ukudefinisa la vision même la démocratie est bigambi yashikawa rero nibaza yuko nubwo tugiye turavuga abandi natwebwe ibigambi muri position twisubireko idemokarasi tuyumve tuyigendere hanyuma hageze ko turi amatora cyangwa tudefana ikintu kimwe bikunde ko dushinga ubu hamwe ntaravye ngo makarije yewe naka ibiki kuko ari sente mama risiko do deputado tutashaka gusufana izo ico gituma sigoye ngo tutavuga ngaha muri groupe hamwe aterekanya uraraba neza bakwisumye politike n'abiteka uteye baba kwisakana twe mu mujanje bakwisumye politike akovuga y'umuntu akuba heza abantu yisukana alors nous devons définir natwebwe tube modèle ico barangirizako nuko nitwokwihebura nuko ari musabivuze nariko ndaraba exemple di Botswana n'exemple ziratumye do site muri Botswana umugabo uri ku butegetsi witwa Parti Démocratique di Botswana watwaye imyaka 58 kandi ubumenga demokarasi yakomeye kandi n'ibisanzwe n'abagomba gutora ubwo muri 2024 n'ubundi waratsinzwe n'urunani bita collectif pour le changement démocratique uronka abadepite bane kuri 61 bari batowe ubwo ari ku butegetsi watsinda rero ibintu tugeze muri umunsi abantu benga bose bakanye ubenga karabaye nubwo tubize ko kandi rero kandi kantu honorable Julien dukosoye ati abantu bakavuga ngo umugambi wa mbere no guhindura abahari nivyo c'est la quelque sorte ucume ngo bahagaze akinduzanye ngo basubire gusa kiretse nuko kandi nizo keneye ko rutobiko rutabahinduye ukurumva ivyo bigora ni naho ari direct ariko tutume yuko atari guhindura gusa no guhindura turucanje icyanyuma nuko burya abantu batwara bamenya yuko ibintu by'ukwibera ku butegetsi bibagiye kwigaruka birabo nyene akaroro urabona yose yakatanze wora mugambwe wa Mubutu MPR bavuga ngo meme afetis imu MPR nariko baza muri Kongo mugambwe urabuvuze ukwirukako ukaraba MRND yaho hakurya hakaruye yacu ngaho nayo nyene uno munsi ikivugwa reka n'ubundi ngaho iwacu nayitora nayo nyene naho igaragaje kwinanata ikazanariza ko rudashobora gumibaho yagumye isohoka yiza kwimenya neza igategura uno munsi gikomeye n'urumva nawe nyene baragoye mugabo uraza ibihugu vy'Iburaya umuntu atsindwa akabisa neza bukeye akagaruka ariko iwacu ugiyagira ko kubera yigumije kumenya murimbure rero ibaza yuko n'abatwara nabo nyene bovyumva abatwara bajya uya mu mutoya ntubikeneye kuko bikora inyungu bamwe baruka ruri muri ibi bintu bovyumva yuko l'alternance pacifique constructive et y'inzotwara n'umuganga w'umumaho kuko jewe nakuze turirimba ngo itorero duhanze amaso ubona warahahura n'ibigeza kwegera uko nyene bakoze